turabe mu bijanye no kurwanya igwirirana ry'ibirwanisho bito bito. Muri ico gisata hariho umugambi w'igihugu wo kurwanya ivyo birwanisho wari usanzwe uri kurakorerwako mugabo warangira mu mwaka wa 2015. Ubu rero hakaba hariko harigwa hategurwa umugambi wo kuva mu mwaka wa 2019 kugera mu mwaka wa 2022 habanje gusuzumwa ibyaranguwe n'ibitararangurwa muri uwo mugambi twasozereye. Ibiharuro bijanye n'ibirwanisho bito bito bicira umuriro n'amabi bitera bisanzwe bitororokanywa bikanamenyeshwa kugira ngo habeho integuro yo gukinga no kubirwanya. Uwo murwi kandi warashoboye kwegeranya ibigwanisho bitari bike harimo inkoho 65 zo mu maboko, inkoho ntonto 10, amabombe, ibisasu ntezwa ntoke n'amasasu atari make, bigaca bisamburwa, ibindi bikabikwa neza kugira ngo ntibishobore gusubira konona. Haratunganijwe kandi inganda n'amanama zo gukarihiriza abantu ubwenge, hanyuma haratunganijwe n'inyigisho zitandukanye. Muri make rero turabona yuko ibikorwa byose ubushikiranganje bwari bwahawe n'ivyari byategekanijwe byose muri ico kiringo c'amezi 6 arangiye bwashoboye kubirangura ku bice 100%. Tuvuga 100% byo narenga kuko harimo n'ibitari ku ntonde z'umugambi wa leta mu bijanye n'umutekano byaranguwe kubera byagiye vyigaragaza nta cyasigaye inyuma, nta kitaranguwe. Tukaba tunaboneho n'akaje gushimira abakozi bo mu bushikiranganje nabo dusanzwe dukorana ku kigoro bagize kugira ngo bushobore ubushikiranganje bushobore gushika kuri iyo ntambwe.